Kuri iri genekerezo rya 18 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka amahinguriro ubudandaji n'ingenzi bubicishije ku kigo odeka kijejwe gukurikirana igisata cikawa bwashimye gutunganya kino kiganiro kugira ngo bumenyeshe abarundi na cane abaremyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata ko ibikorwa vy'isizeni y'umwaka w'ibihumbi 2026 ushira ibihumbi 2027 aho vyo babigeze. Ibikorwa vy'isizeni y'uno mwaka w'ibihumbi 2026 ushira ibihumbi 2027 vyaratanguye. Amanama ajanye no gutegura isizeni y'uno mwaka yaratunganijwe mu ntara zose z'igihugu. Urubuga rushasha rwo kwegeranya ibiharuro bijanye n'umwimbu w'ikawa biciye mu buhinga bwa none rwaratunganyijwe rwongera rushigwa ahabona n'ibiro bijejwe ivyigwa n'iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu bifatikanije n'ikigo odeka. Amanama nkarisha bwenge kubijanye no gukoresha urwo rubuga rushasha rwo kwegeranya ibiharuro bijanye n'umwimbu w'ikawa yaratunganijwe kubajejwe kwegeranya ivyo biharuro ku matonorero yose n'ibibanza vyegeranizo vyemewe n'amategeko. Amategeko agenga iyi sizeni yarahinyanyuwe yongera aremezwa n'abasanzwe begeranya bakongera bagahingura umwimbu w'ikawa. Abajeje kwegeranya umwimbu w'ikawa no kuwuhingura bakwije ibisabwa n'amategeko baratanguye kwakira umwimbu ku matonorero no mu bibanza vyegeranizo vyemewe n'amategeko. Tuboneyeho rero akaryo ko gutera kamo abarimyi bose b'ikawa ko bobandanya batanga ibisabwa bijanye n'imyidondoro yabo n'amakonti yo guhembegwako biciye mu buhinga bwa none. Ibijanye n'igiciro cikawa ihishiye usanzwe muzi yuko leta y'u Burundi ifise umwitwarariko udasanzwe wo gutunganiriza bene gihugu muri rusangi na cane abaremyi b'ikawa kubijanye no kubadugiriza igiciro hisunzwe inguvu n'uburyo umurimyi w'ikawa akoresha mu kurima n'igitegwa cikawa. Ni muri iyo ntumbero kuvaho leta y'u Burundi isubije akarenge mu gisata cikawa igashinga ikigo odeka igiciro cikawa cagiye kiraduzwa ku mwaka. Muri isizeni y'umwaka w'ibihumbi 2026 ushira uw'ibihumbi 2027 naho igiciro cikawa ku isoko mpuzamakungu cagumye kigamanuka kikaba cavuye ku madolari 8 kigeze ubu naho ku madolari 6. Leta y'u Burundi yafashe ingingo ko igiciro c'umurimyi kitagabanuka. Igiciro cibanze ku kiro cikawa nziza ihishiye kizogurwa amafaranga ibihumbi 2,800. Ikiro cikawa y'ibisogwa naco kikazogurwa amafaranga 1,400. Tuboneyeho rero akaryo ko guhumuriza abaremyi b'ikawa tubamenyesha ko mu gihe igiciro ku isoko mpuzamakungu co kwisununura ko bazoronswa agahembo kiyongera. Twagire dusabe rero abakorera mu gisata cikawa na cane abegeranya bakongera bakayihingura ko bukubahiriza ico giciro twongera tubibutsa kandi ko bokubahiriza amategeko agenga yisizeni. Imbere yo kurangiza twashaka kwibutsa ko kugwanya ishoka ry'ikawa biciye mu binywabi ari urugamba rwa buri Murundi wese. Ari naco gituma duteye akamu abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane hamwe n'abene gihugu bose ko bandanya bagira urunani mu kugwanya bimwe biboneka
inyuruzwa ry'ikawa ishoka biciye mu binyoyi na cane cane muri kino gihe cigeranywa ry'ikawa ihishiye. Tukaba turangije dushimira abo bose babandanya bitanga batiziganya kugira ngo igisata c'ikawa kibandanye gitera imbere